Mu ntumbero yo gutsimbataza umutekano mu gisagara ca Bujumbura, umwenegihugu ategerezwa kugendana ibimuranga. Ibishobora kuranga umwenegihugu ni vyinshi, ariko ivyemewe n'amategeko ni ikarata ndangamuntu n'igitabo c'inzira passport, nk'uko bivugwa na Colonel de Police Jimmy Ndayishimiye ajejwe igisata c'umutekano mu gisagara ca Bujumbura. Mu bisanzwe ubwoko bw'indangamuntu bwemewe ni ikarata karangamuntu nk'uko mubizi, hamwe n'igitabo bita passport nacone kirakoreshwa mu kibanza ca karangamuntu. Mu bisanzwe iyo habaye isuzuma nk'iryo, ufise karangamuntu irya tuzi nyene iranga umurundi, canke ufise igitabo c'inzira kimuha uburenganzira bwo kuja hanze y'igihugu, kuko nayone bakiguha ico gitabo c'inzira babanje kuraba ko ufise karangamuntu. Mu vyo bagutuma kugira ngo ico gitabo c'inzira karangamuntu ibirimo, nacone kiremewe nko mu biranga umuntu. Ku munyamahanga wese ari ku butaka bw'u Burundi, urupapuro rw'inzira urwo ari rwo rwose, rwaba CPGR, laissez-passer canke ikarata y'impunzi rurakoreshwa nk'ikarata ndangamuntu. Ariko ku mwenegihugu w'umurundi, ayandi makarata atandukanye akunzwe gukoreshwa mu kibanza c'indangamuntu, nk'ikarata y'umunyeshure, ikarata y'akazi, uruhusha rwo gutwara ingendeshwa n'ikarata yo kwivurizwako ntizemewe.